ugasanga nombre y'abakobwa iraruta nombre y'abahungu. Mwico gihe rero uri umusore kiraba ikibazo. Kuko birakugora kurobanura ati mwene data nuwahe wa mpemu. Usagara ari ikibazo kirekire. Aho rese no bisigura cyane ndabije mu mizi ariko ndazi wanyumvise. Nubuhe buhinga ukoresha kugira ngo ugere ivyo bintu benshi binanira ari nabyo bipfuza? Hariho filme ya kabiri nakoze yamenyekanye cyane yitwa Nesha. Imbere yuko isohoka je naraciye mu ishuri narigishwa njyamye n'ikintu gikomeye gose cye canshikiye. Njyamye haraza umuntu akambrira eske uzifata gute inyuma iyo film? Haza umuntu canke haza yazamye njyamye mu ndoto mbo iyo baraje nk'inshuro nka zitatu wareretse ego nabona asa nk'umuntu anyigisha ingene donc nkwiye donc ingene abantu gusa bakwiye kubaho abamenyekanye ingene bakwiye kwigenza kuko benshi birabagora benshi ntibashika n'inzira basanga urazi ko umuntu yaduze cyane akaduga rimwe na rimwe arakoroka. Ubustare rero ni ngazi iduga hejuru mugabo hejuru musi ya hiyo ngazi herera hari kiyaga. Ingazi teretse ku kiyaga donc ni nk'ingazi iri ku nkengera y'ikiyaga. Iyo ngazi rero uko escalier ziduga zigenda zinjira mu kiyaga muga hejuru hama hakaba yindi fata mugabo hari umwanya hagati y'ingazi imwe n'iyindi. No kuvuga rero uri kuraduga mu bintu mu ngabire canke mu bikorwa uri kurakora ukaduga ingazi ya mbere abantu hari abantu usanga haje uri kuragenda ucako ugenda ucako uvuga ati naka twari ku rugezo rumwe ubu jewe ndateye imbere kurusha bivanye n'inzira ama opportunity ndonka kumuruta canke ingabire ingene nkora ukaduga. Sasa ukuduze rero ukadugana nago ntubigenze buhoro ntumenye impamvu abandi bagandiye hajya ntumenye impamvu abandi birebire ko abaduga ni benshi mugabo baduga ku impamvu zitandukanye. Sasa kumera y'ijya ngazi utagira ibibako byo gutaruka kugira ngo utarukire ku yindi ngazi ukoroka muri cya kiyaga kandi abo ni yandi abantu bose bazovuga ati nakaratumara amazi naka wawundi wawundi akora ibi nibi hari kera sha aho yadukoreye sha ujya byagenze kunuku hari inkuru nyinshi mbizi mukurikira. Ivyo rero nta cyubahiro biduha tuba twumva nyine natwe rero mu nk'abantu bakijijwe iyo bigenze nk'uko usanga ari kibazo. Abarongora muri iyo nzira turasengera ingabire hama tukarongorwa na mpemwe bisigura ko ari Imana canke mpemwe. Yego cyane urumva ntidushobora kubikora cyo kimwe n'abadakijijwe. Twe turamenya iyo bica tukamenya duti bimeze uko hama igihe cy'umuntu kiragera. Ari kintu gusa numva novuga nosangiza abandi bantu bakora ibintu nk'ibi ndagomba ko bumva kino kintu. Umuntu wese ashaka aboneke, umuntu wese ashaka abantu bamumenye n'imbere y'umwanya. Imbere y'umwanya yuko hagera ko bamubona. Yuko hagera. No kuvuga Imana ikintu cyose yakigeneye igihe cyacu. Urabona izirengarenga cyangwa iyi misoma. Imana yaragenye igihe zitegereza kuma mu kuzimu n'igihe zidugira n'igihe zikomera kugira ngo zibashe gukora igikorwa zagenewe. Nimba ari giti ntugitera ubwo nyereka cya kiduga. No, hariho umwanya gifata kwanza kandi uko gifata giteba umwanya gifata giteba niwo mwanya gikomera. Ndavyumva. Mugabo umwanya no kuvuga Imana ikintu cyose yagipangiye igihe cyacu. Dufata ibiharage. Nimba Imana yagenye yuko bisha mu masaha 2. Wowe ushatse yuko bisha muri 30 minutes. Eske hagati yawe n'Imana umva ari ndafise ikibazo. Wewe Imana ntiteba. Tukunda kuvuga ngo niko ibintu bimeze. Wowe ushaka ari kwihutisha ibintu n'ufise ikibazo. Sasa baca baduga n'ingoga mugabo kaba nk'umuriro w'urubeya. Kaca bazima. Kwera batarindira igihe cyo. Mugabo rindira igihe cyo Imana yashinze. Biragenda neza cyane. Biragenda neza cyane. No kuvuga iciza rero ujya mwanya mwibika muri kumwe n'Imana. Niwo mwiza reka abandi bakayangane reka abandi baboneke ko n'igihe cyabo. Wewe gusa fata ujya mwanya muri kumwe n'Imana uzosohoka rimwe na rimwe uri umuntu akomeye cyane. Kefa na Faraja ni ibintu bibiri. Kubwanyu Kefa ninde Faraja niki?
Faraja n'umugwi, Kefa n'umukinyi. Ndahejeje. ari ahantu mushobora kuba mwarize kwishura cyangwa Faraja batanguye ryari uwo mugwi watangujwe nande? Faraja ni mugwi watanguye yatanguye itariki 24 zo ku 12 mu 2007. Urumva ko ryari joro busha ari Noel. Kefa yatanguye gukina muri Faraja ryari? Nabivuze nkitangura, natanguye mu 2008. Byagenze gute kugira ngo mushike muri uwo mugwi? Natwawe n'abagenzi. Mwatwawe n'abagenzi? Abagenzi nyene twabana ngaha babikora. Bakubonye mu iyo ngabire? Ego. Mushitseyo icabagoye n'igiki? Ari formation zikaze. Aenda guforoma kandi ari byo wari usanzwe uravukanye. Yo, aho rero ufise ingabire itariki irakora mu gikurimwe. Nundi muna ifise kandi ari kuri terre. Ivyo bintu bibiri ntibiba bisa kubitandukanye. Ushaka kuvuga kwa nari ifise mugabo ntiyari kuri terre. Mugabo nari ngiye ahantu nyene ebana arivyo vy'iwabo. Baraduhabura baratunyuzura. Ushaka kuvuga rero ko nabyo bisaba experience cyane. Kumbe si mu buzima busanzwe gusa. Birasaba experience cyane, birasaba ko kina imbere y'abantu, birasaba kumenyera public, birasaba yuko umenya communication y'umukinyi yawe we na public abari ko baragukurikirana ukamenya kujera reaction yabo. Ni byinshi cyane. Muri ivyo byinshi ikintu uzi wibuka cakugoye cyane ni ikiho gitangura? Nkitangura je nari umuntu atavuga. Warutekereje canke wari umurage? Ntumbona ubu nderegeta. Sha wari warayabitse. Bavyita gute kuregeteza. Ntumbona ubu ndekedeza. Kuregeteranya umba nta n'ikirundo. Kera sinavuga. Nari umuntu anumye. Niko nakuze gusa kubera bivanye n'ubuzima nakuriyemo, bivanye n'ingene nakuze nyene. Nakuze ntekereza gose. Nari nte n'ubwoba. Kanobo si yororo. Mugamaze kuja muri Faraja, ikintu cya mbere kwanza bankuyemo. Bwa bwitonzi kunuma. Ningabire yo kuvuga mu bisanzwe, gukina ningabire yo kuvuga. Bisaba kuvuga ku imvuzi. Ndabashimira cyane vraiment, ndabashimira cyane. Bisigura ko mu ngabire yawe hari ikintu bakunguye ushika no musi icuri wagikuye. Nagikuyeyo ndi muri Faraja. Baranyuzuye ariko nanje buranyuzura abandi. Umuntu yakwigishije kuvuga gushikaho uvuga gutyo utavuga we wavuga gute? Ega ntiyabari umwe ofete ni wari umugwi donc Imana yashize hamwe abantu bafite iyo ngabire. Mutumiro w'Imana igatumira igashira hamwe abantu sasa ubinjiyemo nawe utegerezwa byanke bikunda utegerezwa kuvuga. Nka Kefa ubwiwe iruhande ya Faraja aho mukina mwipfuza gukora iki canke mukora iki kugira ngo ingabire yanyu itere imbere? Ingabire yacu kugira itere imbere je ndo mu formateur. Sanzwe ndumu musanze Imana yarampaye ingabire nyinshi zijanye n'ibintu bya cinema. Uri mwarimu? Narize cinématographie mu ruhande rwa réalisation. Yego narize réalisation. Naragiye ku ishuri kuko urumva si uretse yuko nabikuriye sinzi ko arabakinyi bari ko baranyumviriza. Nimba arabakinyi bari ko baranyumviriza ndakene ko bamenye ikintu kimwe. Hariho gukurira mu ngabire kubikora. Nk'umuntu yabikuriyemwe yabonye abandi babikora. Hamwe no kujya kwishura ukavyiga. Ukabikuriyemwe mugabo ukamenya ati no il faut ko nja kwiga menye ama règle ya byo menye. Uretse rero je kuba nabikuriyemwe imyaka 13 simike. Ariko naragiye kwishuri maze kubona ko bikenewe. Ndiga réalisation, ndumu écrivain, ndandika ama filme. Yaba ayiwanje canka yabandi hari abantu barabaza ati nyandikira filme akamira nka histoire yabo dukeneye ko kinwa filme nkayandika canka realize ama filme atandukanye y'abantu nyene baraza ndabikora nk'akazi
ndabikora nk'akazi nkarealiza filime yabo. Cadrage, narize cadrage za cinema. Yego kumva ikindi ni byinshi ni presque byose nuko no kwigabura mugabo Kefa arimwe abantu benshi kumengo imyaka yanyuse kirenga ibintu mwabyize ryari kubera nakuze nabikuriyemwo kuvyiga ntivyantwaye igihe kinini gose nk'ivyo byategezwa ku mwana hama nagize formation y'amezi atari make mbo yo kuvyiga ari theory tukaja muri salle tukiga sinzi mugana nakoze formation y'amezi atari make nkoreshwa n'abazungu yego naragiriye iryo bakwe kumara n'abazungu bafise amatusha atandukanye ujejwe ibi mugabo ni acting kukina ego naragiriwe iryo bakwe abazungu bobo ico baturushije nuko hari ujejwe focus ndabona focus gusa kuri scene ingene gusa kwega public ugasanga umuntu gusa yize gusa ivyo nyene ewa nari ivyo gusa umubaza undi mouvement de corps entier ingene umubiri wipusha ingene wifata uri kuri scene cyangwa uri muri cinema canke amaton rero kuvuga sinzi bazungu bari imbere rwose muri bino bintu twagiye amahirwe turonka umuntu nk'uyo azi ibintu nk'ivyo hari abantu benshi bifuza kuja muri uwo mwuga hariho n'ababitanguye kumbure mushobora gukurikirana bashobora kuba babikora nabi canke bakabikora uko bitari bikwiye abo bantu mushobora kubafasha iki nk'inyenyeri yabo jewe vraiment ndi simple ku bantu bose je nta muntu numwe nyegera kasigurira ivyo ngona bihora biba vraiment Imana yabimpereye ubuntu nanje ndabitanga ibi akeneye ubufasha abona ko hari cyo noba nshoboye na gatoya nofasha noterera sindagira aho nterera amafaranga cyane kuko mugabo ubice nshoboye ndagikora mugana amafaranga bizozanye mujari umuntu kugira ngo abegere bisaba iki yozana ngahe oya ivyo byo kuzana ngahe sivyo biza imbere d'abord manza kuraba yuko koko ivyo bintu birimwo kunda atari kwigirisha kubera twese twarakubititse turasufra twaraciye ahantu nyene usuragoringa uri kurakora ibi rero ndaraba kwanza kutari umuntu nyene ubifata ibisanzwe ntaraba ko kwanza ari ingabire kubikunda kuvyitwararika ndafise nyene amateste yanje nkora kugira amenye tu umuntu ingabire ko karabikunda canke tu ari karigisha ibikorwa byanyu ushaka kubabona iyo bitorera he ibikorwa byacu biriho ku ma studio kuri YouTube ndafise chaîne yitwa Yanje TV yawe TV Yanje TV vuga nawe iraza kukwitirirwa kibagwana yitwa mvuze ko yitwa gute Yanje TV no ubundi ari karumviza no yovuga Yanje aza gusanga ari gwiwe no kuvuga cameraman yego no kuvuga ni TV y'abantu bose umuntu wese avuze Yanje iramwa partenaire korumbana TV yitwa Yanje TV nanashobora kubankurikira kantora canke Fibi Yanje TV kuri Facebook ariyo page cyangwa ugiye muri YouTube ukandika Faraja Group Burundi byose babiriko hose urantora mwihutire kuraba ahantu hose ababariye muzohasanga ibyiza kandi biryoshye kugira ngo turangize ikiganiro cyacu muzima mwaciyemwe bwo gukina filime nizehe ntambamye mwagiye murahura nazo intambamyi duhura nazo ni nyinshi kandi igikorwa cyose udahura n'intambamyi ntikiba ari cyiza kuri wowe intambamyi simbi mu bikorwa uri kurakora ahubwo nizo zituma ukomera rero sinshobora kudondagura izo ntambamyi zose zo gukoresha amahera menshi muga ntuyinjize izo ntacyo nazivuga ko zikirekire mugabo intambamyi jewe nitwa nini nuko nashoboye kubaho ubuzima atari ubw'iwanje mbaho ubuzima bw'undi muntu jewe kariyeri yanje ya comedy ndayikunda cyane ndakunda comedy ndakunda gukina nyene bisanzwe ni bon mugabo ibijanye na comedy hari yantu vyigeze gupfira kubera jewe ninjiye mu bintu byo kurongora abandi kare nkiri muto
sasa kwisanga rero uri umurongozi w'abandi bituma wumva ko umenga uri bloke, bituma wumva umenga utegeza kuba seriye. Okay, jewe sindi seriye bro, uri umu seriye nawe urabizi. Bo wumve sasa ngomba kwivugamo, singomba kuba wa muntu ngo urumva ngo urenganye ngo shefu ngo sinzi ngo umurongozi ngana oya. Mbashaka nyene tuwe cool, tuwe bisanzwe. Sasa kuja rero muri ivyo byatuma gusa nisanga ntegerezwa kuba ndi umuntu ari seriye atekereje, urumva control abandi, sinzi ugasanga tugiye kuri terrain nije ndabarongoye, ugasanga ntegerezwa kuba nyene ndumu responsable. Ivyo rero ni vyiza, umuntu wese urumva abashaka nyene ivyo ni honneur, ni nagateka mugabo ico cica mugihe rero wa muntu wo mu comedy irevre dukina comedy mu gihe cha comedy nyene mu bundi buzima atari muri comedy rituma muri comedy mugabo iyo yangajije mu kintu bisaba kukigumamo kirota ukigendera mwico gihe kiraduga gose kuri tujya muntu akijamo akakivamo abantu nibo babasa rero iyo rero jeno yitako ni ingorane nziza kwizegwa mu bintu haba kare kubikuriramwo ni vyiza mugabo ku ruhande rumwe bivanye n'ivyo tuba dukora hari ahantu bifise ico bigabanya canke bikurako ugaca wisanga rero ugendure wa muntu nyene wamenye rero wa muntu asara wa muntu arasara sinza atera blague nyinshi mu farceur sinzi kiniki mugabo kisanga wagarutse ku muntu baho tu iyo rero genda yitingorane ni ingorane mugani nziza ni ingorane nziza mu sanzu ngombye kuvuga ko kimwe mu ntambamye baratwitiranya bivanye n'ivyo tuba turimo ugasanga batarabitahura cyane hari ababikritika ababicira urubanza mugabo kebeke gusa bariyakira nyene bakamenya ko ari wo mwuga wawe. Nike kintu ciza mu buzima umaze gucamwo ca cinema cyakuryoheye kuruta ibintu? Ikingyohera ahubwo ni mugende ko ndakora cinema mba numva ndyoheye kuruta undi munezero bose ngira. Mu buzima busanzwe mukora iki? Mu buzima busanzwe nkora byinshi nyene bitandukanye. Murafise fiance? Ego. Ari mwiza. Yoba ari wo mu Burundi canke ari wo hanze? Ni Murundi kazi. Aho usanga mukina na film? Na cyane kugira ngo tugire ingabire imwe urumva yuko biroroshe kumutora ndavyo cyane ndamumenye ndamuravye ko bakenanye muri filime ndamumenya akazina kiwe akazina kiwe biboroheye kukamenya nanje byarangoye urumva rero byakugoye kumenya izina ryiwe ntiwasanze bararimwise mbo kumumenya umva uri kurashaka kumumenye kare mugiye kugira ndamenye byarangoye behage izina ryiwe ritangurwa na ni N urakoze Umuzabibu TV muyibwiye iki? Umuzabibu TV kuhaje cyane kubikorwa muri ko murakora kuhaje cyane guhijamba abantu bato nkatwe kudusanga aho turi twe twagiriwe ubuntu reka dusabe umwubahwa wacu arafise abafana benshi turabizi ubabwira iki kubijanye n'iyi televiziyo yacu y'Umuzabibu TV? Umuzabibu TV ni television vraiment irikira byifatamwe neza ije neza vraiment yabateze amaso rero Umuzabibu TV kuhaje cyane ibibazo byose muzohura navyo mu fighting nimba ari ingabire muzobigumamo. Murakoze cyane twagira tubasabe muvuge agira ngo nakajambo kanyuma agasoni karugi kubafana bacu nabawe muri rusangi kugira ngo tuce turangize bashishikare gukurikirana cyane no guteza imbere bino bikorwa bagire subscribe kuri chaîne ya Umuzabibu TV mugire agenda bizi mugire subscribe share and comment. Burya uba wize mu Burundi gusa? Yego kandi ku mashuri ari hasi cyane. Nibaza ko mwarize nko kuri international.
urakoze cyane ko iryo teka unteye nta naho nashaka kuko sinari ndahakwiye. turabashimiye aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye. Icyo mwifuza kutumenyesha no kutubwira jyaho hepfo muri commentaire mubitubwire, mutubwire n'abandi mukenera. Ciao ciao.